Kristo niwe atanga amahoro kuri buri muntu amukeneye. Ngwino nshuti umpa amakuru maze wibere mu munezero udashira, uzobane n'abanesheje bose. Ukubura amahoro bituma duhinduka umuntu ntashaka kuwundi atera imbere. Abubakanye bishitse bakabana neza, abandi bakabagirira inzigo, bagatangura kuvuga ngo harimo ibindi z'urukundo rusanzwe rwatuma babaho uko. No mwishengero ugasanga harimo abantu bipfuriza ibibi abo basenga hamwe. Yesu Kristo niwe atanga amahoro kuri buri muntu amukeneye. Ngwino nshuti umpa amakuru maze wibere mu munezero udashira, uzobane n'abanesheje bose. Yesu Kristo niwe atanga amahoro kuri buri muntu amukeneye. Ngwino nshuti umpa amakuru maze wibere mu munezero udashira, uzobane n'abanesheje bose. Uwufise abana benshi usanga arira ngo ntafungurwa zikwiye zo kuba hafise. Uwutagira n'umwe nawe akamarira kubera gutwengwa nabo babana. Uwize ntaronka akazi bikamubabaza, ubu gafise nawe ngo amahera ni make. Umutunzi akaba afise ubwoba bw'abasuma, umukene akarira kuko ataco afise. Yesu Kristo niwe atanga amahoro kuri wese buri muntu amukeneye. Ngwino nshuti umpa amakuru maze wibere mu munezero udashira, uzobane n'abanesheje bose. Yesu Kristo niwe atanga amahoro kuri buri muntu amukeneye. Ngwino nshuti umpa amakuru maze wibere mu munezero udashira, uzobane n'abanesheje bose. Yesu Kristo niwe atanga amahoro kuri buri muntu amukeneye. Ngwino nshuti umpa amakuru maze wibere mu munezero udashira, uzobane n'abanesheje bose.